gukorwa. Bose nashaka tuvuge dushimangire kuri aya majambo ya Evariste Ndayishimiye yamare ko arashikiriza. Hariho amajambo usanga akabereye tukiri ku rugamba twarakunda kuvuga bene ayo majambo atabereye twayita amapupagurwa, hanyuma bayavuga nabo tukabita abapupuzi. Murazi neza yuko uyu Evariste Ndayishimiye ariwe Petero Nkurunziza yakoresheje akiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu bintu byo gusambura CNDD-FDD. Mu bintu byo gusambura CNDD-FDD ari naco gituma uwo bitumvikana ibyashikiriza. Bose barabize yuko ari umuntu yakunda kuyuha iryosozi, yararira gose mu bintu Petero Nkurunziza ariko arakora, yerekana neza yuko umugambwe kabaye. Bazi umujenerali ariko ararira, umushikiranganje ariko ararira, bose barorera mu manama yabereye kuri permanence y'umugambwe canke Ingozi aho twagiye turahurira. Jewe rero naranse ibintu bariko baragira, ibintu bariko barashaka yuko tujamwo. Ahanini rero bavuga yuko batumwe na Louis Michel ububirigi, bavuga yuko batumwe na President Museveni, President Kagame, ngo mu mugambwe bitezwa kugenda nuku gutwagwa ngo n'umu musulman. Rero vyose bikaba kwari ukubesha, ari naco gituma bigitegurwa twaguma tubwira abantu tuti muragaba tubacira umugani wa Gahanga wishwe n'iki, wishwe n'akarimi kawe. Ati jewe uzokwicwa n'akarimi kawe, jewe nishwe n'ugwabagabo. Ugwabagabo, ijambo ry'umugabo n'iki ni rirya jambo ridahinduka, rirya jambo ry'ukuri. Mugabo Petero Nkurunziza yarahekenya ibintu bibi adashobora kumira akabitarika abandi bakaba aribo baguma baja kuvuga. Twebwe rero twaciriye agace abagumya banga, ari naco bituma na Mohamed Rukara maadui ni wengi, wenye tamaa ni wengi, wajanja ni wengi, waepushe na viongozi hawa Mwenyezi Mungu. Tugiye muravyibuka hariho abama baraba uturere yose nabonye umwe yamya kerekana asaba ibisabisho, yerekana neza yuko hariho ibintu biriko birategurwa bitari vyiza, asaba yuko Imana yohezagira kugira ngo nihabe akabi kaduka. Ivyo rero hariho abaca bashaka kubikoresha kutariko, mugabo twebwe aho duhagaze ni hahandi.